Wiriwe neza nshuti munywanyi w'ibiganiro vyacu ngakurinda muresha kure yacu ya Burundi News TV kaze turebere hamwe izo nizo ry'amakuru akomeye cane akomeje kugenda haravugwa muri aya masaha kuri uyu wa kane itariki 15 Myandagaro umwaka wa 2024 dore yuko ari amakuru akomeye cane ari kugenda aravugwa nga mu gihugu c'u Burundi ariko kandi turaza hano gukubitira hirya no hino kw'isi mu makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa dore ko hirya no hino mw'isi akomeje kugenda haragaragara andi makuru menshi cyane agiye atandukanye dore ingingo nkuru rero turaza kugenda twibandaho ngaha by'umwihariko turahera hano mu gihugu c'u Burundi. Nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye rero yongeye kwibutsa bamwe mu banyagihugu bagiye batandukanye ndetse n'urubyiruko muri ico gihugu yuko gushika none bakwiye kwitandukanya n'abandi banyagihugu basanzwe banga igihugu cy'u Burundi ndetse aza no kugenda avuga yuko hari bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye banafatanyije kurongora igihugu cy'u Burundi maze yaza kugenda bibutsa yuko bariko barakora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba boteza umutekano muce cane iki gihugu cy'u Burundi ndetse anavuga yuko abayobozi benshi aba mu nzego zijejwe umutekano ndetse no mu bushikiranganje bugiye butandukanye akaba yaje kugenda anashimangira yuko nyene ngo bamwe baba badashimishwa cyangwa baryoherwe no kubona igihugu c'u Burundi gitekanye. Iki kiganiro yagitanze bwe ari kumwe n'abandi bategetsi bagiye batandukanye barimo nk'umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi ndirako buca aho by'umwariko hari n'abandi bagiye batandukanye. Amakuru dufise rero nuko Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ngo yarariko acara mu migana avuga yuko abo bategetsi bagiye batandukanye n'abarimo Prime niyo ngabo usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi ari bamwe mu bantu Nyiricubahiro yo bakomeje kugenda avuga yuko buba badafatika. Nyiricubahiro akomeje kugenda avuga yuko nyene abarundi bariko barasabwa gukora iyo bwabaga bakitandukanya n'abandi ndetse bakitandukanya n'abakomeje kugaragariza uruhare rwabo mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi ngo mu gihugu c'u Burundi mu mwaka wa 2015 ubwo bashakaga gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Gushika none rero abarundi bagiye batandukanye bakaba bakomeje kugenda bavuga yuko imyitwarire ya Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye idahwitse ndetse banavuga yuko uhereye none batangiye kuba bamurambirwa ndetse bakaba batanatinya kuvuga yuko arimo guhereza ugwaho wenyine bwo kuba byatuma abamugwanya babona aho binjirira mu iki gihugu gisanzwe kinafise abanzi benshi bagerageza kuba boshaka kuba bogitera. Mu gihugu cy'u Rwanda nyuma yuko Perezida Paul Kagame aherutse kurahirira kongera kuyobora ico gihugu muri manda y'imyaka ishika kuri 5 nyene hakurikiyeho gahunda yo kurahiza abadepite ndetse na minisitiri w'intebe mu ijambo ryiwe Perezida Kagame yaburiye RDC ikomeje gufasha FDLR ndetse agira byinshi agenda anatangaza kuri uwo muhari wa FDLR nyine nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni nako kandi Perezida Kagame yongeye kugira ico avuga kuri bamwe mu bakomeza kugenda bavuga yuko yakabaye akuranga abasirikare biwe basanzwe bari Kongo nk'uko bimaze imisi biravugwa cange byamaze igihe by'umwariko bitangazwa ndetse by'umwariko bikaba byaranagaragaye muri raporo y'impuguke za ONU zakomeje kugenda zivuga yuko muri Kongo haba hari abasirikare b'u Rwanda. Cyakora u Rwanda rwo rwarabihakanye rukomeza kugenda ruvuga yuko ibyo ngibyo atari byo nyine. Amakuru kandi yakomeza kugenda hadusumira aturuka ngaha mu gihugu ca Kongo nuko mu karere ka Rucuro FARDC ndetse na numari M23 by'umwariko amakuru dufise bakomeje kugenda bumvana imitsi ndetse bakaba bakomeje kugenda batana mu mitwe mu gihe nyamara impande zombi zari ziherutse kuba zosabwa agahenge mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bagerageza guhosha amacimbirane akomeje kugenda aragaragara ngaha muri kino gihugu ca Kongo cyane cyane muri burasirazuba bw'icyo gihugu. Mu Burundi kandi bamwe mu bashinzwe umutekano wo kurinda Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye bafunzwe bazira impano bahawe na Perezida wa Chad General Idriss Deby Muhammad wabasigiye amahera nyene nk'agashimwe kuko babashije kuba bamucungera umutekano ariko bikaza kubamo akaduruvayo ubwo abandi basirikare bagiye batandukanye n'abandi bategetsi ngaho muri ico gihugu c'u Burundi bashagaga kukigabaza maze kakaza by'umwariko kakaza kugaragaramo akaduruvayo nk'uko amakuru akomeza kugenda adushikaho nyine. Ndabahaye ikaze rero nshuti banywanyi ibiganiro byacu ngaha kuri Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibasha kubandanya kubashikiriza amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye biba biko biravugwa cane mu bijejwe n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi kwa kane turi ku itariki
itariki 15 Myandagaro umwaka wa 2024 ndabipfuriza kumererwa neza cyane. Ikaze muri studio n'ibiganiro byacu kuri dukurikiye uri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu ntara zigiye zitandukanye, mu ntara ya Kayanza, abari muri za Gitega, mu gisagara ca Bujumbura, abari muri Cankuzo ndetse n'ahandi henshi cyane hagiye hatandukanye za Bubanza, mwese ndabipfuriza kumererwa neza cyane kandi mbabwira yuko mbifuriza yuko amahoro y'Imana akomeza kuba yobana namwe. Abadukurikira kandi muherereye hirya no hino ku mugabane wa Afrika mu gihugu c'abanywanyi cy'u Rwanda, abadukurikira muri mu bice bigiye bitandukanye mu bihugu nka Kenya, Uganda, Tanzania ndetse na Congo n'ahandi hose ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, ndabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Hari ubwa birushye ngaha rero pisonda hari akamenyetso kameze nk'inzogera, ukanda handitse sabone kugira ngo ucuraronga ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Upyonde nari akamenyetso nyine, upyonde n'akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification cyangwa notification kugira ngo bajye babasha kuba bokubwira yuko ikiganiro kigezeho. Ikaze tuyatanguriye mu gihugu c'u Burundi. Nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye rero usanzwe ari umutegetsi anarongoye icyo gihugu c'u Burundi, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'icyo gihugu c'u Burundi cacu nyene, igihugu ciza cyane, akomeza kugenda yibasira bamwe mu bategetsi. Ni mu kiganiro yabashije kuba yogerana no gwaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi mu minsi mikuru iheze, aho yaje kugenda bibutsa yuko mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba boshika ku nzozi zabo ndetse no ku ntego zabo bakwiye kwitandukanya n'abandi banyagihugu basanzwe banga iki gihugu c'u Burundi, ndetse aho yaje kugenda atajya n'umunwa, aho yaje kugenda avuga yuko hari bamwe mu banyagihugu batajya banashimishwa yuko nyine ico gihugu co bagitekanye, bakumva bo kubwabo ico gihugu c'u Burundi cakomeza kugenda kigaragaramo akaduruvayo. Gushika none rero bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye nga muri iki gihugu c'u Burundi bariko baratungwa agatoki yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda agerageza kubavuga cyangwa se kuba akomeza kugenda bibasira. Mu minsi iheze kandi yongeye kugaragara ariko aragenda yumvikana avuga yuko azi bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye basanzwe banafise banagira uruhare mu bikorwa bigiye bitandukanye, cane cane iby'inyerezwa ry'igito. Ndakwifuriza umugoroba mwiza nshuti mu myanya w'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV. Kaze turebere hamwe amakuru akomeye cyane, amakuru ariko aravugwa muri uyu mugoroba asoza ayiriwe avugwa nyine kuri uyu munsi wa gatatu itariki 14 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024, aho ari amakuru akomeye cyane abakomeje kugenda agarukaho cyane cyane mu bijejwe n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ngaha mu gihugu c'u Burundi rero hakomeje kugenda havugwa amakuru agiye atandukanye, aho gushika none nyine hakomeje kugenda havugwa ibibazo by'umutekano mukeya bikomeje kuzamba mu gihe iki gihugu caba kirimo kitegura amatora azaba nyine mu mwaka utaha uri imbere, ariko itariki ntiyari yatangazwa. Ariko kandi nyuma yuko bamwe mu basanzwe babarizwa ku butegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi bakomeje kugenda bagira ubwoba bwinshi bw'uko abandi banyagihugu basanzwe batajya imbizi cyangwa se babarizwa mu yindi mihari bashobora kuzabatsinda, nibyo byatumye rero hakomeje inkundura ngaha mu gihugu c'u Burundi yo gukomeza kwivugana ndetse no kwikiza abatari bakeya badasanzwe ari abanywanyi babo cyangwa se bavuga ari umwe. Gushika none amakuru dufise rero nuko rero bamwe mu batabarizwa muri CNDD-FDD bakomeje kugenda bibasirwa ku buryo bukomeye cyane, ku buryo hari ubwoba bw'uko nyine n'abayobozi basanzwe bayobora ayo mashaka bavuga yuko bashobora kuza kwibasirwa. Mu gisagara ca Bujumbura abapolisi bashika kuri 2 baciriwe kuriha amande bagirizwa gukubita urongoye umugambwe nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Sentare ya Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara c'ubudandaji cya Bujumbura niho yaciriye nyine urubanza abo bapolisi bashika kuri 2 aribo Gabriel Banza Witonde umukuru w'umugambwe wa EPDR ari nawe yakubiswe arashima amashirahamwe rero yigenga iyo avuga yuko nyine ari igikorwa cerekana ugushaka kwa leta y'u Burundi ko gukingira agateka ka buri munyagihugu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Iki gihugu cy'u Burundi nyirico Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda
yamirizwa n'abatari bakeya bavuga yuko bimwe mu bintu ariko arakora nonaha nyine ku butegetsi bwiwe atamuyobozi n'umwe wigeze agerageza kuba yobikora ngo mu gihugu c'u Burundi. Bakaba bakomeje kugenda bamushinza ibyaha bigiye bitandukanye, aho mu makuru yabanje nyine nabashije kugenda ndababwira amakuru y'ibiziga bishika kuri 5 byaje kugenda biratoragurwa mu bice bigiye bitandukanye nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru kandi yaje kugenda agaragara yose yahurizaga ku kuba vyoba vyorakozwe n'imbonerakure cyangwa urubyiruko rusanzwe rubarizwe mu ishyaka riri ku butegetsi ruzwi nk'imbonerakure nyine nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Gushika none rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara igihugu c'u Burundi gikomeje kugenda kirangwa n'umutekano muce cyane, mu gihe mu minsi mikeya iheze hari amakuru yakomeje kugenda ajya hagaragara avuga yuko nyine umuhariro gitabara waba uri kugerageza kongera kubura ibindi bitero bishasha bishobora kuba byo kwibasira ico gihugu c'u Burundi nyine nk'uko amakuru yakomezaga kugenda tugira bivuga. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri teritwari ya Rucuro abagera kuri hafi muri za 400 bari barahunze ingwano za FARDC n'umwari M23 bamaze gusubira mu byabo nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibi ngibi bibaye mu gihe impande zombi zisa naho ziri gushira mu bikorwa rero agahenge kari karasabwe n'impande zombi nk'uko amakuru nyine akomeza kugenda atugeraho abivuga. Aka gahenge nubwo rero ku rundi ruhande katashobora kuza kubahirizwa nk'uko byosabwe nyuma yuko bamwe mu basanzwe barebwa nako bakomeje kugenda nyine bavuga yuko ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda by'umwariko ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragara ku mpande zombi, haba ku ruhande rwa M23 wavuze yuko n'ubundi uyu muhari wavuze yuko udashobora kuba wotsubahiriza ibyavuye mu biganiro byabaye hagati y'u Rwanda na Kongo Rwanda mu gihugu cangora ndetse n'abandi no ku ruhande rw'imitwe igitandukanye nabo bakomeza kugenda bavuga yuko ibyo ngivyo badashobora kuba byihanganira. Kuri rundi ruhande abategetsi b'impande zombi haba ku ruhande rwa Kongo bemeza yuko bagomba kubahiriza ku gahenge. Aka gahenge rero kariko karahindura ibintu nga muri kino gihugu nyuma yuko bamwe mu baturage nyine batanguye kuba bogaruka mu byabo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hari amakuru dufise avuga yuko umwe mu basirikare b'abarundi bari ngaha mu gihugu ca Kongo yamaze kuba yoturikanywa n'ikibombe gikomeye cyane, akaba ari ikigerenade cyaturikiye hafi yaho yararinze hano mu bice bigiye bitandukanye hafi n'umuji wa Goma, ariko kandi ntiharamenya uwo yakimuteze. Ibi ngibi kandi ariko bibaye mu gihe uruhande rwa M23 rwavuze yuko rugiye guhangana n'abarundi. Ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu rero, amakuru nababwiye kasoza ayire wavugwa muri uyu munsi. Turaganira kandi kubikomeje kugenda bivuga aho igisirikare ca Ukraine kivuga kiti twaroroherewe kwinjira, ni kwingabo za Ukraine ziri mu Burusiya zivuga, ariko none birazorohera hehe uko bikomeje kugenda bigaraga mu gihe Perezida Vladimir Putin yoba yamaze kuzana ibindi ibikoresho bishasha byo kwivuna umwanzi. Ndabashuhuje mwese umuherereye hirya no hino ku isi, abadukurikira bari ngaha mu gihugu c'u Burundi mu gisagara c'ubudandazi cya Bujumbura, mu mugwa mukuru w'ubuyobozi ngaho wa Gitega, abari mu ntara zigiye zitandukanye za Ngozi n'ahandi hose za Bururi, Cankuzo, Kayanza ndetse n'ahandi. Ndabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Abadukurikira mwese kandi muherereye hirya no hino ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese mbahaye ikaze mu biganiro byacu, mbabwira ngo niba utarakora sabone kuri YouTube channel yacu byonda ahanditse sabone nyine kugira ngo ucuraronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, hanyuma utange n'igitekerezo, hanyuma upyonera n'akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification cyangwa notification kugira ngo ucurabana natwe 5 kuri 5 ucubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka turatangure ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu bose bakomeje kugenda bamiriza bavuga yuko ari akamaramaza gakomeje kugenda karagaragara kuri iyi leta ya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko amaze iminsi akubuza imihanda yose abanyagihugu ndetse n'abayobozi ngaha mu gihugu c'u Burundi bagakomeza kugenda bamurakarira ndetse banamwijundika, ndetse bikaba binavugwa yuko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bashobora kubona aho bamenera mu gihe abaturage bakomeje kugenda baramwijujutira
ubu noneho igikomeje kuvugwa nibigendanye n'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi buriko buragaragara nga muri kino gihugu c'u Burundi. Mu makuru aheze rero nibwo nababwiye yuko hari ibiziga bishika kuri 5 vyotoraguye nga mu gisagara ca Bujumbura, ariko gushika none abapolisi nga mu gisagara ca Bujumbura shika kuri 2 baciriwe kuriha amande bagirizwa gukubita uwurongoye umugambwe nga mu gihugu c'u Burundi. Mbere yuko aya matora azaba rero mu mwaka w'ibihumbi 2025 abanyagihugu bagiye batandukanye batangiye gutanga impuruza nyuma yuko hari imigambwe igiye itandukanye itavuga rumwe na leta imaze imisi itangaza neza yuko iri kugenda irabura ibikoresho byayo bigiye bitandukanye cane cane nk'amabendera ariko yibwa, ubundi bamwe mu bayoboke babo n'abanywanyi bayo nyine bakagenda bicwa abandi bagashimutwa. Ibi byose biriko birashinzwa leta ya General Neva. Sentare ya Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara c'ubudandazi ca Bujumbura niyo nyene yaciriye urubanza abo ba Paris bashika kuri 2, Gabriel Banza Witonde umukuru w'umugambwe wa EPDR ari nawe nyene yari yakubiswe arashima. Amashirahamwe rero yigenga yoyo avuga yuko ari igikorwa cerekana gushaka kwa leta y'u Burundi ndetse no gukingira agateka ka buri munyagihugu. Abapolisi bashika kuri 2 nyene barengukishijwe mu ntahe y'ikibiriraho bagirijwe icaha co gukubita ndetse no gukomeretsa. Umwe wese ategerezwa kuzoriha amadabu y'ibihumbi ihazabu nyine cyangwa se ihadabu y'ibihumbi bishika kuri 250 y'amarundi, nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira, kuko nyine niyo dossier yamaze kugenda ishyirwa ahagaragara. Ibyo byaha abo bapolisi bashika kuri 2 bahaniwe byakozwe ku itariki 8 Myandagaro uheze. Gabriel Banza Witonde umukuru w'umugambwe EPDR rero nyine wegereye ubutegetsi yarakubaguwe arakubitwa n'abapolisi bashika kuri 2 mu gihe yaratashe iwe mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Hari mwijoro yari muri tagisi rusange. Uburyo bwo kwiyunguruza nyine bukogwa cane ubu ngubu bivuye kwikena nyine ryisubiriza ry'itoro riherekezwa n'ingorane nyinshi cyane zo kwiyunguruza mu gihugu c'u Burundi. Ibibazo bigendanye n'ibura ry'igitoro nga mu Burundi byaje gutuma kandi bamwe mu bayobozi n'abandi bagiye batandukanye bari bafise imiduga yabo batangura kugenda n'amaguru canke bakagenda mu modoka zisange, nyuma yuko nyine bidashoboka yuko bapfa kuronka ibikomoka kuri peteroli. Ibyo byabereye kwibarabara ry'igihugu nyine neza kuri ruzi Gikoma kwinjiriro rya quartier Mutakura zone ya Cibitoke muri commune ya Ntahangwa, nkuko amakuru akomeza kugenda adusumira. Mu bisanzwe umuderevo yari atwaye abantu benshi cyane, abapolisi baciye bamusaba amafaranga. Ibyo Banza Witonde yanse bivugwa yuko nyine yanabibonye kubw'uwo mukuru w'umugambwe. Abo bapolisi bategerezwa guca amande bakurikije itegeko rigenga uruja n'uruza mu babarabara, aho kwanka nyine ibiturire inyuma yo gukubitwa. Banza Witonde yajanwe mu gasho ka zone Kinama imbere yo kurekugwa buceye. Amashirahamwe yigenga nga mu gihugu c'u Burundi akorera nyine mu bisagara bigiye bitandukanye n'abandi bakuru b'imigambwe bavuga yuko ari ihonyangwa ry'agateka kazina muntu, bagahamagarira igendereza kugira ngo ico rikoze nyine byatumye abapolisi 2 bahagarikwa nganga mu gihugu c'u Burundi. Mu butumwa bwaciye ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa ku mbuga hwaniro nyine umugambwe EPDR warashimye ingingo ya Senare ya Ntahangwa ukamenyesha yuko nyine urongoye atazokuguruzwa urubanza nk'uko bikomeje kugenda bitugeraho. Ku ruhande rwiwe Gerard Hakizimana arongoye Forcon ishirahamwe rigwanya akamwana wa mama mu Burundi abona yuko nyine ubwo rubanza rwerekana ugushaka kwa leta y'u Burundi ko gukingira buri munyagihugu wese. Ni igikorwa ciza cerekana ako gateka kazina muntu kubahirijwe
vyubahirijwe mu Burundi kandi ko ata numwe uri hejuru y'amategeko ndetse n'abapolisi barahanwa mu gihe bakoresheje ivyo bakora mu guhonyora agateka k'abantu. Ivyo birafasha cane rero mu gutsimbataza iryo bahirizwa ry'agateka kazina muntu. Niko yashikirije rero ikiganiro abamenyesha makuru nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mu gihe rero himirije amatora mu mwaka w'ibihumbi 2025 haramaze kwibonekeza amakosa menshi cyane mu ntara zigiye zitandukanye. Bamwe mu baharanira agateka kazina muntu bakaba bamaze kwiyamiriza yuko amashengero n'amadini bidaserukiwe nyine mu migwi ijejwe gutegura amatora mu ntara ndetse n'amakomine nga mu gihugu c'u Burundi. Aya matora ajejwe kuzaba mu makomine ndetse no mu ntara zigiye zitandukanye, namara kuba hazakurikiraho amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Icakora gushika none abatari bakeya bakomeje kugenda bavuga yuko bakomeje guhangayikishwa n'ibikomeje kugenda bigaragara ngaho muri iki gihugu cacu c'u Burundi bitewe n'umutekano mukeya, aho bakomeza kugenda banavuga yuko nyine ibingibi bishobora kuzahereza ugwaho bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa General Neva, bakaba babona aho binjirira ndetse naho batangurira kuba bomutembagaza ku butegetsi atari yongera kuba yotogwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu gihe urudome rushobora kuba ikimenyetso c'igitero c'Uburusiya, ikimenyetso cy'inyabutatu naco cerekana utwigoro Ukraine two kugerageza kwirukana umwanzi kw'ijosi. Ibi byose bikomeje kugenda birateza urujijo ku ntambara ikirabera imbere mu gihugu c'Uburusiya. Muri iki gitero Ukraine yarigaruriye rero uturere tutari dukeya ku butaka bw'igihugu c'Uburusiya, maze igarukana imvubu n'icizere muri ino ntambara ikomeje kugenda ishimangira yuko noneho ishobora kuba yonagera i Moscow. Umutegetsi w'Uburusiya urongoye intara ya Kursk iri ku rubibe avuga yuko ubu turere dushika kuri 28 ari two tumaze kwigarurirwa na Ukraine, n'abanyagihugu babarirwa mu bihumbi bishika ku 200 bakaba bamaze guta ingo zabo, bamwe bahunga abandi bahungishwa. Tumasha yari agarutse muri Ukraine avuye mu rundi ruhande rw'umupaka ari kumwe na mugenzi wiwe Akorde, avuga yuko ajyahewe nuko byari bimeze neza